Okay, ati ndagarutse muri uwo mwaka karibu kwicana Dieudonné Andy uri mushasha nibagira kugira like subscribe comment ati tari mushasha nawe nibagira kugira portage ati rungikana mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene ndarigeze kubaza ngo ati kibazo kivuga ngo ati mbega imbonera kure nabaki niki bameze gute bifata gute kubera cyo ati ikintu ntaratahura kandi hari abantu benshi usanga bataragitahura bakizi mugani bakakimenya mu bundi buryo butandukanye n'ingene mugenzi we aho wundi muntu ashobora kumenya imbonera kure icarico ego ati rero nk'umuntu arondera ubumenyi arondera ukuri aho kuri ino munsi ngomba turabe iyi video ya postinzwe na Simbizwa Semavumba kuri channel yiwe ngo ati aho Auguste maze ngo nawe bamesuye ngo Tichimamanda Moses ngo harimo n'abandi ngira ibintu byaciye kuri TikTok mugani ngoma nanje menye kubera ikintu bayaze ko nimbonera kure nanje nkaba umuntu agomba kumenya ico kintu nigiki rero umunsi ngira ndibaza turaza kumenya turaza gutahura nk'ibice 50 aho 70 aho 25 sinzi ego rero ntatinze urazi yuko nzanye ngo ati laptop ngo ati ibintu biba bikaze rero umunsi ngomba ko twokumvereza iyi video ego naka video karekare rero ndagusaba yuko ufata amazi ufata kanunwa ufata utuntu ujya kugira ngo ati usamarire kwiyi nkuru aho kwino video ego uyirabe kugeza ku mwisho ngo ati nivyone dushaka ndizera n'abantu 15 baza gushobora gukunda iyi video ego ngo tukuraho kuri nta handi nahanye hinga rero ntatinzi tutangure ino video mugani ni audio imvugo benshi mu mbonera kure bakoresha ndavuga iterabwoba ndavuga ko majambo atari meza tuzobamesa no kuvuga hanyuma icyo bitako ijambo mutukunda kwitwaza ngo kumesa n'ubundi ko ndabamesa jewe ko kumesa mwese maze ijambo kumesa cyari ico dukumesura impuzu kayandikira ikavamo ubucafu nahaje ndiko ndabamesa nje kwakora mu bucafu barimo urakoze nje kwijambo kumesa ahanini Auguste yahagaze ko hariyo abantu babaye désinformé hari abantu bahenzwe muribuka yuko muri kahise twahimirijwe gukora kuja ku kivi ayo majambo agenda ahindurwa ugasanga nk'ubu yaravuze kumesa ngabo Chimamanda agomba kwempoza abantu yo kumesa bisigura kwica urumva kuyo oyi abafise ubucafu abagomba kumeswa kugira nawene aci ashirire hari abantu benshi babaye bakamisha kajagari hari abantu babaye bakamisha ama division hari abantu babaye bakamisha moko uno munsi je narakurikiranye bya campagne electorale hari imigambwe yagenda ikavuga ati twebwe turabatutsi ni mudutore bagaca bibagira wagenda kuraba uno munsi avec kuvassane DFDD ishika ubutegetsi n'umugambwe waje page 7 page 10 igihe bagenda yarusha aba bakagenda igihe bahunga muri 2015 bavuga yuko bariko barahanira amasezerano y'Arusha ora amasezerano y'Arusha no hari ibyo by'abahutu no hari ibyo by'abatutsi kubera igihe bagenda yarusha hari abantu bagiye bavuga bati twebwe duserukiye abahutu bari barongo n'umugambwe Frodebu abandi nabo bayiprona baca bagenda bavuga bati twebwe duserukiye abatutsi baca bagenda barapanga ingere bazogabangana ubutegetsi haca haza umugambwe w'abene gihugu ubwo rero bashitsi bahire ntanguriye kuri Chimamanda n'abakorera mukuru uramutsa abatumire urangije Auguste baramutsa abatumire. Thank you so much. Mbashimye abo muri ngaha. Imana bamushaka n'Imana ngere baheza muri kubona Chimamanda Moses. Kera narane yita Mungu wa gipara ariko nta mpavuga ngo ntabavuga Mungu wa gipara. Okay, so ndakenguse cyane ko namumpaye ijambo hano kutuganira no Auguste muri abandi batandukanye. Ndi hano ndimo numviriza byo muza kubaza kubiganira tuganira ku by'igihugu bijanye no kubaka igihugu hamwe na bene wacu wana. Kandi nizere yuko umuntu bari ngaho kugira ngo tuganire aze kuba ari umuntu muzima ntaze kuba ari umuntu adefending ama mistakes n'amakosa uko nabo umuntu abantu badefending ama mistakes kuko ntabwo turi ngaha mu buryo bwo gufitira turi ngaha mu buryo bwo kuganira kugira ngo agire ibintu bihinduka iwacu mu gihugu turi ngaha tuganire kugira ngo twerekanishi isura nziza mu gihugu ariko kwerekanishi isura nziza igihugu ntabwo ari kudefending ama mistakes n'amakosa nizere ko atari abantu ngaha baza kumbwira ngo reka nibukebuke ntihagire unaza kumbwira ngo ibintu bizohinduka bukebuke
nagira umuntu aza kuza ngaho avuga ngo n'ahandi nuko nyine bibetse kandi muze kwirinda nizere ko nabaza gutanga ibitekerezo atari babandi baza kuzana idea ngaho zimisiba n'imisundo n'imbeba n'intuze ibyo bitekerezo nabyo mwise nabushanguruka kuko tugomba ko tuganira nk'abagabo hamwe n'abaza kuzamuka hano baza kuvuga bati kuko by'abantu bari baravuga tuwahigiye ikintu hari ikintu gihindisha nimba ari kosa ubona mu bufano zikuvuga koko kino kintu ni kosa reka tugende tucigeho gihinduke nimba ari cyo uko nyine mbeshe umvuguruze mugabo umvuguruze nawe uzana fact nizera ko byadufasha kurusha God bless you Auguste nawe uramutse abashitsi bice babwiye murakoze cyane ndamukije abariko batumviza bose bari mu bice bitandukanye by'isi ego hama ikiyago ni cyiza twakitabye hama nk'uko Chimamanda yaje kubivuga naje cyo kongera ko nuko atawoza kuza iyo ugiye mu kiganiro ntuba witeze inyisho kuzishaka ahubwo ugiye kugira eshanje n'undi muntu ivyumvikana eshanje simakado nk'isho nkene kwa Chimamanda nawe simakado inyisho akeneye iwanje ahubwo bare eshanje ko nje niteze ko ibyo ndi buvuge beza ari byo 100% nta mpamvu zo kunza mu kiganiro nkuko na Chimamanda azi yuko ivyo avuga ari byo 100% nta mpamvu zo kutoza mu kiganiro murakoze ndibaza ko agenda mukiyo nawe ni hayi jambo vuga ni sawa waje nashaka kubamusa gusa ikintu nashaka kuvuga sijya mbere ndabaramukije kwanza abantu batumire bari hano kiri naco nashaka kwamenyesha icambere coco sijya mbere duhuye n'aba bantu hano Chimamanda bakagenda aba bantu bari hano kese maybe simbizi ndamuzi ahandi hantu ku zindi mbuga zitandukanye so nshaka kubabwira yuko ni petit frère wabo na grand frère ariko nshaka kubabwira nuko mureke ivyo bintu abo ariko ariyumvira ibindi bintu sijya mbere hama bro ikintu kimweretse Messi iyo tureke ibintu bitaratangura none tutanavuga ntaco tubaza kuvuga nta kibazo gusa gato niba munasije kwishura ngo aza kwishura mwanya twareka ibitaramvuga urakoze simbizi nawe ugira karezime uramutse abakunzi bakwadukurikirana boyego ndabaramukije cyane nongera ndabashimira kuba mwateguye kino kiyago amandibaza umuntu arinze afata umwanya ko surtout umwanya murabizi abanyamerika nibo abongereza bavuga ngo time is money bishikaye ko umwanya ari ikintu kiba gifite agaciro kandi ikindi nacyo kigira kabiri mu bintu jewe nahura ndatabura yuko demokarasi ari ugwanahana ivyiyumviro kandi buri muntu wese akubahiriza icyumviro cya mugenzi we icyumviro cyanjye kikunyuze cyane wumva yuko atamarugima uba ufise genre nkunda gwa icyumviro cyanjye ukumva kiri fact ukumva yuko ubuzi ngene ushobora kudefanda nk'ivyawe baza yuko niyo demokarasi burya wakira ivyo yuba watsinze ukavyakira umva singimba ufite uko je ntahura kandi bigabisaba yuko surtout la jeunesse ngwaruka ko ndabona ngako tuko turi ngambara mengo turi hagati y'ugwaruka y'uko nyene bisaba yuko turunganwe ushobora kuba rutahura generation peut-être itwara peut-être abakuze tukatahura tukanatanga ku bandi rero ndibaza yuko nshima bino biyagomwe n'ivyo ko bishobora kuvamo ikintu kizima mu gihe ivyumviro tuba dushikiriza biba vyubahirizwa bikumvikana ko atari intambara mugabo ari ivyumviro vyo kurondera umuti muri societe murakoze urakoze cyane simbizi hama nawe the lion ushobora kandi ndakubwira yuko uri muri fake account urabe ibintu uvuga kuko twebwe turavuga ibintu tukacura kuvyishura n'ejo turengeye twanabibazwa ngaho ndabona uri muri fake account twitwa the lion nta numwe akuzi no musi nari nifuza yuko atabantu baza bari muri fake account ntituri mu bintu tuvuga twinyegeje turi mu bintu tuvuga dushaka kuzosubiramo yes urakoze kwimanura mu fake account n'ubundi Uragira kugira like rero
sinakubonye ndugu yangu mbabarira no kuri sinakubonye ko nabona yatanguriye dusina byageze munsi no kuri byancitse fata ijambo shandugu yangu reka tubanze duhirira ijambo grand frère Gise kwanza hama nce nkurikira oya Gise okay Gise nawe atangerezime no tangerezime tugira ngo ubwira abantu ne mugiye kuyaga gusa yego murambabarira nta kibazo murakoze mbaje gushimira ko wateguye ikiganiro ndamutsa n'abari ngaha bose ariko baratwumviriza n'abazoga ivyiyumviro batanze nibaza yuko bizogenda neza tukavugana ukubahana hanyuma twumvirize ivyo mwaduteguriye hama turagira icyo duterereye murakoze merci na jewe nashaka gushimira Marco jewe nitwa Kagenda nkaba ndi umu revolutionnaire ndi fondateur wa mouvement panafricain komeza amahoro duhari kugira dukureho intwaro ya CNDD-FDD ku neza canke ku nguvu nizere yuko uri ngaha wese abyumvise ubundi je ndi umu revolutionnaire kandi nizere ko na Marco aza kuduha ijambo natwe tugashikiza icyumviro cacu n'ibibazo bihari ndaza kubyishura namba ari ushaka kumbaza ikibazo confrontation na zone ntazo nase abari mu bishanga mwubahwe ukwavu nibaze ko mwabubitsa ahantu turasubira mu bishanga ico nanje nababwira bari mu bishanga uvuga nabi aca ba block hanyuma ikindi no kumwese ari majere vaccine kuko sabari hejuru gusa n'abari mu bishanga bavuze imvugo atari nziza tugatuva nk'abantu baciye ku ntebe y'ishuri tanga igitekerezo cy'iwawe abantu barombeje kucemera ariko ububahe abari kuri pano ububahe igihugu ibyo novuga yes ubwo rero ndiyona ko ntawundi nibagi abatumire Ogasi na Chimamanda eske mwubwira abantu icadukoranije bijyanye n'ibyo twaganiriye ubushize kugira ngo turonke ibisubizo by'ibiganiro twageze ku ubushize kuko ibiganiro twagoze ubushize aparama carageze kure carageze no mu nzego kandi ndibaza ko Ogasi aza kubiduha ku muco ubwo rero Chimamanda ufata ijambo Ogasi ufata ijambo mutange muvuge ibyatubabaje ubushize ari navyo dukomeje kuronderera umuti atangore Chimamanda akurikire Auguste hama Auguste nawe uze kuvuga wisanzuye okay murakoze cyane isura kujyama hano dufatiye kuvyo twavuganye mu gihe cyari gishize hamwe n'ivyubu turimo ntabwo ari bishashe kandi ntabwo bishaje ariko turacyabandanya tubivuga gushika igihe tuzobona ibintu birangiye twese muri rusange murabizi turabarundi ariko ko turabarundi ntabwo twumva ibintu kumwe ntabwo ari kuri force kugira ngo twese twumve ibintu kumwe ariko kubijyanye n'igihugu ku iterambere ry'igihugu kuri kazoza k'igihugu bisabwa yuko twese dukorera hamwe tugahuriza hamwe tugakora kumwe tugashyira umutima hamwe ibitekerezo hamwe no muri Bible kubemera Bible kuvyimana na Bibiliya bivuga ngo bari hamwe basize umutima hamwe n'inama imwe maze mwuka wera kiramanuka ibi ni bya bintu nkunda kuvuga na kera abatama bacu y'ivyo bihugu byacu by'u Burundi baje hamwe bakagira inama imwe bagacira umutima hamwe maze bakubaka igihugu bivuye ku mutima babikoreshejwe n'urukundo ariko ikibazo uyu munsi dufise twase pratinzwe muri twebwe nyene ubwacu abarundi cyane cyane iyo bigeze mu bintu by'imigambwe jewe ikintu mvuga tugufitiye ngaha bamwe mu mbonera kure n'ubu Augustin ndabizi ko arimo ntabwo ari babi bose oya harimo beza ariko benshi ni babi abo rero benshi babi bigira ko ari abakunzi b'igihugu mugabo ugasanga uburyo bitwara uburyo bavuga ibikorwa bagaragaza nibo bwabo bariko basiga isura mbi cya gihugu bana bagabo bari mu mugambwe ntabwo baharanira iterambere ry'igihugu baharanira iterambere ry'umugambwe
nico gituma iyo uzobona ibintu bipfuye mu gihugu bitari ko bigenda neza kubigaya si kibazo ukanavyerekana ahantu biri hakubwira bati reka twatake bariya abantu batumye kino kintu cy'igihugu gipfa bobo bataka wewe watatsuriya mu yakoze ibintu niyo mpamvu rero mvuga nti bano bagabo hano canke bano bari mu mbonera kure nibo batuma ibibi mu gihugu bikomeza biba byinshi uwo munsi urashobora kubona ngaho mu iterambere ry'igihugu hari umuntu wariye amafaranga y'igihugu wagira urahaguruka uti uyu muntu wariye n'amafaranga y'igihugu narondegwe nafatwa hakuza hamwe nk'abantu bagomba ko twubaka uburundi bo batakawe ngo bari guhora ngo byose ni bukebuke kuva mbere byose ni bukebuke ico ni cambe ikiri kigira kabiri imvugo benshi mu mbonera kure bakoresha ndavuga iterabwoba ndavuga ko majambo atari meza tuzoba mesa utatwemera nave mu gihugu utatwemera nahunge ivyo vyamaze byose turabifise rero kenshi niyo turondeye bamwe bari mu mbonera kure bavuga ko bugurutse tukababwira tuti hana aba bagenzi banyu bino bintu bariko barakora bino bariko baravuga ntibabahana babagumizamwo kandi bariko bononera bo ikigira gatatu naco baradefandingana mu mafuti baba bariko barakora iyo nakoze amafuti muri bo aca abirukiramo akavuga bati nahari mu mbonera kure mugenzi wacu akabakoze amakosa reka tumahana bemera bakamukingira kandi babona yuko reka kora ikibi ico nico tuko twagwana hari abandi bazamuka hano kumbuga bari mu mbonera kure bakaza bakabona nk'umuntu ari mu mahanga agomba kuza mu Burundi bagatangura kumwigenza ngo bamwaka amafaranga iyo adatanze amafaranga nibo baca baza hano bamwataka bagaca batangura kumwagiriza yatuse perezida no maso w'igihugu naza mu Burundi tuzomwereka tuzomukorerako ivyo vyemezo tukanabizana murazi ko no mu gihe cyasize Augustin hano twabiganiriyeho ivyo vyemezo tukanavyerekana uyu muntu imvuga ariko arakoresha ituma n'abantu bari hanze y'Uburundi batagomba kuza mu gihugu ngo yabakeye kuzovyiga so ico tugomba rero nibagira indero ico tugomba nibiyubahe ico tugomba nibakundishe abarundi bari mu mahanga igihugu binyuze mu muco mu nzira iramvuye ikindi cyane rero na leta yacu ikwiye kuraba abitwa imbonera kure ko bamwe batarumwa n'imogi uko hari bamwe babijamwo atari indero bagira uko ntibabigera umutwe ibibi byose ntibabigera umutwe kuko niyo babagumiza amari ingozi zibibi niyo bariko babambika ngaho umwanda so reka ngarukuriza hano niyo matanga ibindi bitekerezo tubanza kubiganiraho after thank you. Okay, nawe rero Auguste nawe tanga nawe resume kugira ngo abantu cyo ntabwo utanga amajambo bamwe ibyo baganirirako. Murakoze cyane ntere ku byo Chimamanda yaje kuvuga bimwe twari twavuze n'ubuhenze nuko buri gihe cyose iyo umuntu amaze kuba afise izina runaka yitirirwa cyangwa se urwego runaka abarizwamwo ntibisiguye yuko aca agira 100% imico ihwanye n'amategeko agenga ishyirahamwe arimo cyangwa idini arimo cyangwa ahari ahubwo igikomeye n'uwo muntu yakoze iyo kosa ahanwa ku izina ryiwe ntanwa ku rwego rw'ishyirahamwe arimo cyangwa se rw'ishyirahamwe cyangwa se nk'ashengera nk'ahantu runaka kuko ntacabuga rishengera umuntu akoze ikosa rimwe bitwa ishengero ryose ibyo twarabirenganye ni ukuvuga hanyuma icyo bita ko ijambo umuntu ukunda kwitwaza ngo kumesa n'ubu ndiko ndabamesa jewe ko kumesa mwese wazi ijambo kumesa icyo ari cyo ni ukumesura impuzu kayandikira ikavamo ubucafu nahaje ndiko ndabamesa nje kuhakuramo ubucafu bubarimo urakoze. Gasubiremo mu bamukoze kumesa wewe urazi icyo bita kumesa kumesura impuzu iyo impuzu uriko uyimesuye hari ukuyimesa no kuyiturira uvuze kumesa iyo mpuzu iyo uyimesuye urayikuramo ubucafu ukayanikira ukongera ukayambara kandi ukabega ubu rero ngaha nanje ndiko ndabamesa muri rusange iyo muri kumaririmba ngo tuzobamesa abari muzu abari abantu ndiko ndabwira ati iyo ni kitirangwa cy'ikintu runaka gisi icyo gisigura no kuvuga kumesa newe kumesa uzi ko bisigura iki basi we niko ndaguha insiguro yabyo kuri wewe bisigura iki genda gusigura yabyo ko ngendera ko ndibonera kure ndi muri ibyo none umuntu nashaka ni kuvuga ni siguro se karangura iyo siguro wewe urasigura uko ushaka je kubwiye wanje kumesa no gukura mu cyane uko ucafu mu mpuzu ukura misoro impuzu none ubuyana impuzu yabi mesuru ubuyana cyangwa ngiro kayamba namwe barundi bamwe ataye akaranga n'akaranga mutima k'igihugu
tuza kubamesa tukakora n'ibyo byumviro bibi tukababwira iko Burundi buri aho tugeze naho tuko turaje kumesa no kwica murakoze so kwica siko mvuze nakubwiye iyo impuzu yimesuye uyitaye cyangwa uyituri icyo nakubajije nibyo nayo nakubwiye ati tuko turaganira ukumva ukuri uvuga ati ndumvise igisubizo waje kurondera igisubizo icyo wumva ugitahure nubwo umutaho byo wari uyumvira niyo mpamvu tuko turaganira Chimamanda mugana bisigura kuze kumesa kubera nta bushafu bundimo Ndwesa nagwaye siguro rero nagubwiye siguro ati kumesa cyarico byari ko damesa mu mico yari ko damesa epo ntaje kuramesa nimukomeze okay reka rero dutangure twishure ibibazo byoroshe gahava gahera naho tugenze kuko abatumiye bacu nabo nyene batuganirije amajambo makenyi ngaho amajambo makenyi turakora mu kiganiro sinagomba ikiganiro kiva muri jewe ikiganiro kuva mu Barundi yes hama nibavuze ivyerekeye ibyo twarimo la fois passée ariko reka tuganire ivyo ku kanya gatonyi cyane parce que c'était pas le sujet du jour hama tunabibutse ivyo twaganiriye ubushize kumva ivyo tubaza nimba abo twabiganiriye barabishikanye ukuru kuko byarashitseyo ndabizi ariko tumenye igisubizo cavuyemo ariko tuyagirako ariko ko abo bavuze akaba batumire reka dutange amajambo duhereye munsi canke hejuru mucaguyiki mucaguyiki no duhere munsi duhere hejuru duhere munsi ko twatwahera hejuru mu kanya hera munsi kandi utagera iminota niho vyoba vyiza na 15 sindi 10 ni barongo bavugamo Wewe tkoranye ibyo kubamesa biruzuye byo kubamesa turabyuzuranye kuyagarukaho nabanje kubaha ijambo no kubashiririza mu kanure mubone mugabo rero ikintu kimwe no gutera inda bakiba bakabyara imbonera kure niyo mpamvu intsinzi yabaye kashi kubera inda hatagira no gutera inda bakiba yaravutse twarabone neza yuko ubuwe naho batavyumva naho batumva neza intumbero y'igihugu bose baragiye ku murongo igihugu cyose kirapanze narabateye inda n'umwana ntiyavutse si ibice 96 n'ibice bingahe kwijana narabateye inda guma hamwe kwanza tubanze dukora ikiyago ntiyagira uja Chimamanda hama umuntu akarambwira ndamuduze kandi abo nari hejuru jesi ndamuduze kandi abo nari hejuru none Marco Mix abantu batazi gukoresha telefone ntitubata ku mwanya bandanye utanga umwanya uramubona hejuru nawe reka simbizi umuhimi nota hama atazi koresha telefone bayimukoreshereza umugabo tuvuge twiyubashe ego hama murakoze kuma ijambo 5 minutes zawe ngizi zakugeze nta ngorane so murakoze cyane kuma ijambo urabona twebwe nkuko nabivuze muri igera ko ndaramukanya turi urunganwe dufise ivyo twabonye hari ivyo twabonye akaba n'ivyo twabwiwe sivyo rero nje kwijambo kumesa ahanini Auguste yahagaze ko hariyo abantu babaye désinformé hari abantu bahenzwe muribuka yuko muri kahise twahimirijwe gukora kuja ku kivi ayo majambo agenda ahindurwa ugasa nk'ubu yaravuze kumesa mugabo Chimamanda agomba kwempoza abantu bo kumesa bisigura kwica urumva kuyo oyi abafise ubucafu abagomba kumeswa kugira na wene ashirire aje nawe ni ku murongo umva naho tuba duhagaze ahanini rero kubera burya twagiye gusanga burya ino societe yacu y'abaru societe burundaise ni societe yamaze gukana ni societe itabeshwa ni societe usanga ahanini ikinyoma n'ukuri
byose binigana cyane, aho wasanga abantu bari bafise ikinyoma, bari bafise ingufu nyinshi cyane gusumba ukuri. Ari nayo mpamvu byasaba yuko natwebwe mu kugira ukuri kwacu, ukuri twebwe tuba tubona kuje muri iyi sosiyete bice bidusaba izindi nguvu nyinshi. Niyo mpamvu rimwe bisaba ko dukoresha n'ayandi majambo, usanga umuntu biba ngombwa yuko umuntu ayumva n'ingoga. Ari aho tumvuga ati umuntu afise ubucafu agomba kumeswa, amesugwe ashirire ari umva abone. Urumva rero naho rero hari icyo usanga rero iyo turiko turahangana mwene ivyo n'ibintu mwene ivyo usanga defwa n'abantu baba bafise iyo ntumbero, kuko burya muri kino gihugu nagiye gusanga hari abantu benshi babayeho bakamisha akajagari, hari abantu babayeho bakamisha amadivision, hari abantu babayeho bakamisha amoko. Uno munsi je narakurikiranye vya campagne electorale, hari imigambwe yagenda ikavuga ati twebwe turabatutsi ni mudutore, bagaca bibagira wagenda kuraba uno munsi avec kuva DFDD ishika ubutegetsi n'umugambwe waje page 7 page 10 igihe bagenda yarusha aba bakagenda igihe bahunga muri 2015 bavuga yuko bariko baraharanira amasezerano y'Arusha. Ora amasezerano y'Arusha niyo ya mbere arimo ivyo vy'amacakubiri, niyo hari ivyo vy'abahutu, niyo hari ivyo vy'abatutsi. Kubera igihe bagenda yarusha hari abantu bagiye bavuga bati twebwe duserukiye abahutu, bari barongo n'umugambwe Frodebu, abandi nabo bayiprona baca bagenda bavuga bati twebwe duserukiye abatutsi, baca bagenda barapanga ingere bazogabangana ubutegetsi. Haca haza umugambwe w'abene gihugu, umugambwe wavutse ari uko demokarasi yageje kunigirwa mu menshi. Na CNDD yagiye kugwanira abahutu, na CNDD yagiye kugwanira abatutsi. CNDD yatoye umuheto kugira ishobore guhabuza ukwishira no kwizana ko mu Burundi wese. Namba jewe uno munsi ndi mu Burundi mvuga ivyo shobora kuvuga, aho hambere ntivyakunda. Uno munsi ndafise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro uko ndacumva, kandi si ngombwa yuko mvuga amafuti. Uno munsi ari abantu bavuga bati mu Burundi ngo liberté d'expression ihari, kubera bo bakeneye kuvuga ku binyoma vyabo ari byo biduzwa. Uno munsi hacaza rero abandi bantu baza bafise ukuri, baza bapromotinga ukuri, baza bagomba abantu bari désinformé, baza kubashira ku murongo, tuje kuba sinzi ko vyose mwavyumvise uko video yaheze ntuze ya kamera yacizima. Mugani ngo ati tumenye vyinshi, turize vyinshi, tutahuye vyinshi. Burya hari amazina menshi, amajambo menshi tutazi, aho afise insiguro runaka tutashobora kumenya. Je nari kumesa ngo ati ni kumesura impuzu ukanikira hanyuma ugasubira kwambara. Mugani urumva waraho n'ubundi buryo bwo kuvuga ngo ati kumesa. Urashobora kumesa umuntu ukamuhindura ivyumviro, aho ukamwereka aho uhagaze, aho ukamutahuza ikintu, ukamumesa kugira nawe nyene ashobore kumenya ngo ati ukuri aho kuri kwa nta handi ngo naha nyene. Rero ngo ati August Burundi ngo ati na Semavumba bahejeje ngo ati kumesa kumesa Chimamanda. Mugani sinzi ko bamumesuye bamwanikire ngo hanyuma ngo azoze aho azogaruke yera de. Ego rero ngo ati ni vyinshi umuntu yatahuye kwa aka video imbonera kure carico. Urumva ni beza ni babi byose bivana ngira ngo n'uwo muntu aba yitwa iryo zina. Kandi Augustin nkuko yabivuze ngo ati burya umuntu ivyo akora ntibiranga, ntibishobora kuja kumugwi aho bija ku company aho bija kuri ntuzenya kuri association aho associate yoba arimwo. Umuntu wese ni kugiti ngo ati ciwe. Ego mugani nuko nyene vyose bimeze burya kwisi. Uravye ikintu cari cyose kiri muri group aho kiri mu bantu benshi, hanyuma umuntu umwe akagira amakosa agakora nabi, urumva mwese babashira hamwe. Ni nkuko bamwe ngo abarundi n'abantu badakundana. Urumva wahuye n'umurundi umwe adakundana uca wibaza ngo ati abarundi bose ntibakundana. Wahuye n'umurundi yakweresa ugwanko hanyuma wibaza ngo ati abarundi bose ngo ati nikone bameze. Rero ko kantu gafata abantu benshi nyene ni ibintu nyene dushashira mu vyumviro cyane. Mugane ubishije mu vyumviro ukabishira muri logic, uratahura yuko ngo ati abantu
batandukanye umuntu ashobora gukora ikintu kanaka naho yo bari mu bantu bameze ukunuku ugasanga wene niyo mbuto mbi uko nuko ego burya nawe wabonye aka video kameze gute wungutse iki wakuyemo iki ati ukuri aho kuri wakumenye vyifashe gute meze gute cyo gituma ntavuze menshi ndariko ndumviriza ntahure ego ngo ati ubaza ngo ati nibice bingahe twashoboye gutahora twashoboye kungura mu video mu bijanye no kumenya ngo ati mbonera kure icarico je ndibaza twarose ngira 50 haracasigaye 50 kugira dushobore gutahura 100%. Wati vyose biza buke kugira dutahure ukuri aho kuri ego ndakwibutsa yuko wogira subscribe like comment kugira nawe ushobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi na hanyene akazi n'amanyitwa n'imbere Dieudonné tuzosubira kubana niyo twabonana.